Hello guys, hello. So today nashaka kubereka system y'abantu bakoresha WhatsApp ugasanga barahindura amatelefone, ugasanga biragoye ukuntu barekipera ama message yabo, ugasanga ama message nyene iri mu telefone bahorana, ugasanga batoye indi telefone, bigasaba yuko izo message azimukana na WhatsApp yo mu telefone nshasha. So ufata telefone yawe aho ukoresha ukaja muri fichier, cyangwa ushobora gusanga handitse gestionnaire de fichier, bivana marque ya telefone ufise, hanyuma ukinjira muri stockage nyene, ukayinjira muri stockage interne, karaba handitse WhatsApp, karaba hano handitse WhatsApp, karaba handitse WhatsApp ngaho, hanyuma ugafata iyi dokima yose, iyi dokima yose ukayirungika, iyi dokima ya WhatsApp ukayirungika muri telefone nshasha, ukamera nk'ugira uko ukayirungika, ariko biravana. Hari abantu ushobora gusanga bakoresha GB WhatsApp cyangwa ugasanga bakoresha FM WhatsApp. Rero ukoresha nka GB WhatsApp nyene ucurungika nyene kicanditse ko GB WhatsApp, nushobora kurungika WhatsApp. Hagenda beze example je hana nagira nkoresha WhatsApp isanzwe, ufata iki WhatsApp ukakirungika muri telefone nshasha, ukirungika dokima yose baravuga ngo biki nibiki, urungika dokima yose, canke ukagenda ukacinyiriramo ugakira dossier yanditse ko nyene WhatsApp, ukirungikamo iyi backup, ukarungikamo ni cache na database ni media, byose ukabirungika icyarimwe, ukabishiramo iyo telefone. Hejeje kubishiramo ukacurungika mu telefone, ukayishamo WhatsApp. Ushizemo rero WhatsApp, par exemple nka jenga mu WhatsApp, umva iyi ni telefone nshasha, apana yandi imwe wahorana wahejeje kubirungika abishyize mu telefone nshasha. Shushe nimero zawe, par exemple nka jewe nshiremo izo zitari zirimo, tushiramo par exemple nk'uko kwa nimero isanzwe irimo ngaha nyene, cagira ko direct ngira continue, autoriser, okay. Mugeze ngaha rero, abantu bashobora gusanga bashika hano hantu bakaca bagira ignore, lakini ugize ignore uzobukuye amazi message, acha tugira restore kugira zia message zose zizozo. Ana ko ngamfise message zo kuva le 6 décembre, izi zose zaza kugaruka message zose ndazisanga muri telefone mashizemo. Okay, rero haiba yahejeje urabona ko yatoye 2428 message zaba restore. Gize suiva cyandika izina ngaha, iza kuza WhatsApp yawe zananye n'amanimero yose n'amazina n'ama message nako wanditse yose.